Yo, ati ndagarutse. Yo, iyi ni podcast urumva. Ni kugira relax. Ni kwiruhutsa. Tukaganira tukayaga. Hariho ni video ntaza kuyi-editinga byinshi cyane. Kubera ngo ati ni podcast uritonda, urayaga. Uko nuko rero munsi ni ntuzenya. Haraherutse akanya ntagize podcast. Ndizero iyi ni episode 41 tugiye kuyaga ngo ati ku bintu ndibaza nawe uri kurabona bica ngaha ku kibuga ngurukana bumenyi ngo umugabo yitwaga Gasuku. Vyinshi vyiwe ntavyo nzi, mugabo ndumva amakuru ngo ati yuko ari umuntu avuga ngo ati ngo arashoboye kugwanya abarundi. Burya uzokwibuke yuko umuntu akugwanya ngo atani kosa wamukoreye atana kimwe ngo atuvuga ngo ati none ampora iki, ni kubera iki ariko arangwanya, ni kubera iki aguma mvuga, ni kubera iki ngo hari ikintu gikomeye umurusha. Ego hari video ndigeze kumukorako ugiye ngaho nyene mu YouTube video ndagenda shiraho uraza kuyibona. Ego mbwa ninge tumugaruke hanyuma tuyage ni kuri jambo ryo kuvuga ngo ati kugira gutahura yuko ingwano zose atari zawo kugwana, ahubwo ukugwana kwawe ari kwihorera hanyuma bikabandanya ngo niwo mucindo wawe. Ego ino munsi ngo ati nukuri kwa none podcast episode 41 ngira ko ndakuramutsa ngo ati mwiriwe mwake kasina maitwa imbere Diodone kari ku channel Diodone ND. Uri mushasha nibagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha nawe nibagire kugira portage ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri. Ati ukuri aho ukuri kwa nta handi nta nyene. Kandi ndibaza bamwe bibaza ngo ati ndiko ndabesha. Oya ukuri aho guca nta handi nta nyene. Ngo tuzombeshije ngaho muri comment kimba urumva ikinyoma, kimba ivyo mpora ncisha ngaho ukuri mpora ncisha ngaho kutahura ukumva ahandi ngo ati biteye ubwoba. Burya abantu bariyemera kwera, mugane utiyemeye nta wundi muntu azokwiyumvira. Rero ntatinze uraba ikiganiro guhera ku mwazo gushika kumwisha ngo ati vyinshi tugiye kwiga, tugiye kumenya, tugiye gutahura. Ego hinge tangure kino kiganiro. Okay, jewe nta notes ino munsi mfise ngo ati ni ivyitekerezo ngiye gukoresha, nta nagimwe ngiye kwandika, aho nta nakimwe ngiye gusoma. Mungani iyi ntuzenye ni ticket, sinzi ko wigeze kubona ijya vlog ndagize hamwe ndagenda hariya muri Chicago. Ndagiye kuri airport, hari umuntu ndatwaye abantu ndatwaye kuri airport. Mungani barampaye ticket kubera ndashize igare ahantu bidakenewe ku mwanya muremure. Mbega nzoriha amahera ngana gute? 75. Man, hariya muri Chicago barakujya amahera ntakubesha. Itiketi ndavanye ngira nk'itiketi zingahe zibiri. Hari itiketi ndenda parkinze maze nahandi hamwe ndagira ndashira igare mu kuzimu. Genda wirabe iyo vlog ngo atimeze neza, twe turatemberana. Ego ngo ati ni ibintu bikomeye. Nzoyareha niyo ndagira amahera. Niyo ndagira amahera. Gani mwaka kanya bazava banyongeza yandi kubera ngo ati ndatevye. Byose nuko biri. Rero ngo ati no munsi tuba turayaga episode 41 ukuri kwa none podcast acakanya ukunze ibiganiro aho podcast uragira like rungikira mugenzi wawe. Birashobora kunyereka yuko ibintu iyi video ikunzwe nzoze ndayigarukana uko nuko. Rero tuyaga ku bintu nyamukuru ndagomba kutwoyaga ko. Ego ngo umugabo yitwa Gasuku. Je ndahora ndibaza ngo Gasuku ngo ati ni kinyoni, mugani ngo ati n'umuntu ngo avyibushe. Ego burya nanje ndavyibushe naho ntwenga abandi naje ndavyibushe. Ubwo ndibaza no munsi ko ndashize ko kantuzenya
lotion ngo ati dukoresha amaboko nico gituma usanga nyene amaboko yacu atasa neza nk'abantu bicara mu ma office bicara mu ma office gusa. Ego rero Gasuku hari video ndigeze kubona aho Scovia na Gasuku menga bariko baragwana kubijanye sinzi ngo ati ngo burya ngo Scovia yariko aramuza ko avuga ngo ati ngo burya Gasuku ngo ntakwiye kuvuga amakuru aho ntakwiye kuvuga aravuga ibintu avuga kubera usanga abantu benshi babikwirikirana bakavyakira nko kubengana amakuru. Je ndabitahuye mu kijya gihe kubera haro ni video ndagize ca ndayivanaho ndariko ndavuga ngo ati burya Gasuku afise uburenganzira, burya umuntu wese afise uburenganzira gushira ibintu vyo ngaha, gushira ibintu ashace ngaha kuri YouTube aho hariho hose kubera n'uburenganzira bwiwe. Nkuko je mfise uburenganzira bwo gupostinga aka kantu aka podcast, ni kone nawe nyene afise uburenganzira bwo gupostinga aka kantu aka video kariko kose aba yakoze. Ivyo birumvikana mugani ndaciye ndagakuraho sinzi gituma mugani impamvu ngira zarize burya hari ibintu bidushikira bitubako aho biba ugasanga biragukingiriye aho bikweretse ikindi kintu wowe utari uzize mugano ugasanga impamvu y'ico kintu kibaye ni inyungu kuri wewe. Sindiko navuga ngo ati ivyo guposting iyo video ngo vyabaye inyungu kuri jewe mugani vyarabaye inyungu kubera iki burya urashobora kuvuga umuntu neza utaramumenya, urashobora kuvuga ikintu nawe utarakimenya ugasanga niho n'abantu twihendera. Rero witonde umaze urabe ibintu ubisuzume uvyakira hanyuma umenye ngene uvyifatamo. Nikone jewe ngenda nikone ngoma nawe yuko wogenda. Rero Gasuku na Scovia bari mu matitane mu Kinyarwanda nuko babivuga mu ngwano bariko barakubitana ngo ati ngo mvako ngo ibiki nibi kujya mugabo ngo ati arakoresha ibitutsi cyane mugane ngo mwico gihe yaramuhaye icubahiro ngo ati ngo jewe ngo ngaha naho turiko turagwana na Scovia ngo sinza kumutuka nza gukoresha ubufasoni umufasoni. Rero baragwanya mugane ivyo bintu menga vyararangiye sinzi imvo y'ivyo bintu aho ngene vyaheze mugane ngo vyararangiye ubungira bari fresh sinzi mugane ico kintu rero cyo kuvuga ngo ati Scovia avuga ngo ati ngo amakuru aho ibintu avuga akabishiraho nkuko umenga ariko aratanga amakuru ibiki nibiki niyo ngorane ndiko ndabona kuyu mugabo maze nkasimbiza maze kubona aho n'ibintu agenda aravuga ku mwigeme wa mbere nico gituma ibintu byose biriko biraja ku murongo ingene ndiko ndabibona ngo ati n'umuntu avuga ibintu aho azana abantu ngira ngo akavugisha abantu ko nuko mu nyungu ziwe navyo nta bindi n'amahera burya umuntu afise inda ndende keshi na keshi si kumfungurwa gusa ni kwibi birashoboka ukabona agira posting ibintu byari byose agira kajya kajambo karananiye tsojya agira ane ararondera ibintu byari byose kugira abantu bamukurikire kugira aronka ama views kugira vugwe ntiyibagire yuko hashobora kuba ingaruka mbi kuri we aho ingaruka mbi uko nuko gasanga wene gusa arondera ivyo avuga nta bindi arondera ivyo ashira ku ma YouTube nta bindi. Leko bafise n'abantu bamukwirikira urumva burya n'abantu sinzi ngene tumeze turakunda utuntu nyene tw'ingorane tutugwanyo tutubeze na hata bari beze ugasanga nyene ibintu vya real ni ibintu nyene usanga nyakuri ugasanga birazanye ingorane mu buzima bw'umuntu urumva abantu turabiraba turabikwirikirana ngani je sikone meze je hari ibintu ntangira umwanya nivyo ntatangira umwanya nibi vya Gasuku ndavyumvise kuri simbizi mugani ngiye kuvyumviriza imisegonda ingahe ndaciye nkupa kubera si ivyanje nta mwanya ndabiha naye ndifuza nawe bijya hari ibintu ukwiye guha umwanya n'ibintu utakwiye guha umwanya mba ariko aravuga umuntu nabi president umwigeme wa mbere uko nuko we umuzi ngena meze uko nuko kwirikira ivyo bindi nta utamukurikirana n'ubwa mbere uwo mugabo nta nukuzobimenya nta nukuzogirana. Rero umugabo ako kantu bagwanye na Scovia niho mvuga ngo ati bwa wundi ari ibintu yavuze by'ukuri byo kuvuga ngo ati
arashikiriza ibintu aravuga ibintu ukamenga abantu bagiye kubifata abantu babifashe nko kumenga nivyo nukuri uko nuko nkuko hari abantu ivyo yagiye aravuga babifashe ngo ati nukuri ugasanga umuntu bamubonye ukundi kuntu vyaciye kuri we babibonye kuri we kubera ntibamuzi ko mateka nya wundi muntu ugasanga umuntu bamubonye nabi bamumenye nabi kandi atari konari kubera yagize yarondeye ikinyoma ngo ati namakuru naho samakuru yarondeye ibinyoma yezo nizo ngorane rero umugabo ivyo avuga vyose uri Burundi je ndibaza umuhaye umwanya nihone nawe acagira aca ba munini cyane akarenza urugero maze azogera igihe n'igihe aturika kubera igipurizo buryo ugumye igipoma kiragera igihe ugasanga caturitse kubera nta nikiba gifise umwanya wo kugira wo kwakira izindi mpwemu rero n'abantu bene abo usanga ari uko bameze ubahaye umwanya usanga ivyo bintu nyene bakora bazoguma babikora kubera nivyo babona abantu baguma bahurumbirako ugasanga nivyo bibagiriye nabi bibagize bibatandukanye na izinya nyungu bo bariko bararonka urumva ni kibazo rero nico gituma mvuga ngo ati burya uri umuntu ufise intumbero wiha agaciro hari ibintu kuye gukurikira n'ibintu kuye kureka hari ibintu uha umwanya n'ibintu kuye kureka kubera si vyose naho abantu bokuvuga ibiki n'ibiki si ngombwa hari inyishu baha inyishu yawe ni kwigumira mu vyawe ni kwiha amahoro mu vyawe ego urashobora kuvyumva mugano ukabifata nko kutavyumvishe kubera iyo nyishu irakomeye cyane ego nico gituma mvuga ati burya ivyo bintu vyose ariko aravuga hari imvo kimba bona ngira umwigeme wa mbere Uburundi yambarira neza akora ibintu bikomeye agirante aguma mubona ahantu hose ariko aragafasha ariko arateza imbere ariko aragirante ariko atanga urukundo uko nuko kasanga nyene biramushavuje biragizene agatangura kuzana yandi mastori kugira azimye wa muriro wiwe wari kuraka burya ngo ati nibaza ngo ati abantu bose barakunezereye mu vy'ukora oya cyane mu nzego aho indongozi ziturongora hari abantu usanga barongora abantu neza mugano ugasanga hari abandi bantu batavyakira neza sinzi gituma abantu burya sinzi ngene tumeze rero tutakira ibintu neza kandi vyari vyiza urumva ingorane ntizi wawe sibajya abantu sizinya nzego abajya abantu bari hejuru oya ni wewe rero hari umuntu usanga yagushavura utabizi wewe ukibandanyiriza n'ubuzima bwawe ugasanga umuntu ubuzima bwe bwose yaragize ama stress niyumva amahoro ntagirante ugasanga arafise umujinya agize ngo kubera izo nzego ziri hejuru zikora ibintu vyiza aho kubera wewe umuntu yateye imbere uko nuko ugasanga wewe wibereye mu buzima bwawe ntavyo umenya wewe umubandanya n'ubuzima bwawe mugani wene usanga yariyice mu buzima ni mu mutima mu vyumviro uko nuko nico gituma mvuga ati wewe focusinga humwanya ibintu vyawe mutanguye guha umwanya abandi bantu abo bantu bariko barakugwanya abantu babona ibiki n'ibiki urumva wawice nawe uwawishize mu ngorane ega suku akwiye kwisubira ko akisukura kugira ibintu bigende neza arabe vyiwe ntarabe vy'abandi nyamba agomba gukwiretinga amantu vy'ama content agomba gushira ama content ama video kugira aronka amahera ntarondera ubundi buryo arakunda gufungura nakora ibintu vyo gufungura burya warusi yuko abantu baronka amahera aho bakira ama content ngaha nyene yo gufungura gusa naje mpora ndabirame ugasanga umugabo yagiye muri Vietnam mu bindi bihugu ariko arajya ibiryo nyene bitandukanye n'ivyo wahora ubona ukaraba nyene ugasamara nyene uri kuraba kuri YouTube ingene afungura kandi nawe ndibaza urabiraba kubera bijya bintu abantu benshi barabiraba kandi ujya mugabo arabayeho rero wabuze ivyo ukora rondera ibindi bintu ukora abantu bawe bakunda wowe ukunda apana kugenda kuza
kuzana intuzenye ingorane aho zitari. Kubera kimba wowe ushoboye kuzana ingorane kugwanya aho kuzana amakuru mabi, hari abantu gusa ngaha nyene kuri YouTube ntakubesha bavuga gusa ibintu bibi gusa, bavuga gusa negativity nta bindi, nta vyiza. wo n'abantu bavuga usanga ari abantu bakora ibintu vyiza, mugane nta kimwe ciza bovuga atari ikintu kibi. Kandi biranyuranye, hari abantu bakora ibintu bibi ugasanga bariko baravuga ngo ati tuya tuntu twiza bakoze bakora, mugane bakibagira kuvuga bijya bintu bibi bakora. Urumva ngo ati ni ibintu bidasa, ngo ati ntibisa nk'amahasa. Ego rero umva uri umuntu wironderera ubuzima, rwana n'ubuzima bwawe, wirinde ibintu bikuvogera, wirinde ibintu bikuzanira ama stress, wirinde ibintu bigirane oya mambe ego. Nayo ibintu umuntu aguma bibona uko nuko ukabona ngaha kuri YouTube ibintu bitandukanye vyishi, abantu bama negative n'abantu ba positive. Je ni mu rwego rwa positive, ati ukuri aho kuri ndo kwama ndagushizeho. Ego ni kubera nyene ntazi ibintu vyishi ahandi ho ndabishira hanze. Ego ngo ati ni kumera nkambaye haga buya azi ibintu vyinshi akabishira hanze gasanga bariko baramugwanya. Ati ni ibintu biteye ubwo mugani burya ivyiza vyama vyagiye hasi kibi kama cagiye hejuru. Mugani ivyiza biri vyinshi ni ngomba bizoseruka, naho vyo babike bizoseruka mugana ari vyinshi. Ati nta manyanga ushobora gukora ngo hanyuma ubifute, oya ntibikunda, ntibikunda me ntibishoboka. Ego ndizera akantu ka podcast ngo marakageze ngaha gusa nagomba mvuge ko ico kintu gasuku isukure, maze nawe ugire kwirikirane n'ivyawe, ibindi ntubihe umwanya kubera ari ibintu byakwiye guha umwanya. Gusa ne hamwe nyene usanga ngira bariko baragwanya inzego, burya muri position barimwo hari ibintu byinshi batabona batazi ari bito kuri bo. Rero naho yovuga akagira nte gusa nyene ni gushavuza nyene abakunda abafise ishimo kuba barundi, gukunda barundi nitwe bo bari kwarashavuza, nitwe bari kwaratogeringa, ahandi ho bari bari hejuru ku rundi rwego nta na kimwe kibashikira kigize cyo bacafuza nk'ico. N'ibindi byo bacafuza ntibikorako, baravyumva mugani bikayongera hiyo. Nuko ukuri ahandi ho nyene ni hamwe nyene usanga ariko aragwana n'abandi bene gihugu basanzwe twibere ngaho ko nuko kugira nyene barirondera amabase, yironderera nyene akantu ngira kagira kamudugiriza ama views. Ego buryo utanguye kuvuga ngo ati ngene ndondera ama views uba bamaze gutakara, azogerega n'igihe uvuga ibintu nyene bigirane bikononera wewe nyene ugasanga ni ngorane. Rero ibintu byo muzima umuntu nyene kubigendera akiha intuzenya, akiha akaruhuko akavuga ati jewe byo nkwirikira nibi fata umurongo uyu nzokomeza uku, hanyuma ibindi nubusa, ibindi nuko biri. Jewe menye iyo ndiko ndaja abandi bamenye iyo bariko baraja. Urumva wowe kwirikira n'ivyawe uraba nibikuraba. Ego hari igihe uraba bitakuraba mugana navyo nyene urabirunguruka ukasubira ku rugendo rwawe. Bati nuko biri. Ego iyi ni episode ngo ati 41. Ugire like iyi video hanyuma nzogaruke maze kubindi. Ufise topic twoyaga ko yishira ngaho muri comment. Ego ngo ati ukuri kwa none podcast episode 41. Akazina banyitwa ni Jimmy Radio Done. Tuzosubira kubona niyo twabonana.